ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bagenzi b'ikiganiro cacu Deutsche Kurs. Ikiganiro mumaze kumenyera cihaye intumbero yo gufasha abarundi eka n'abatari abarundi bari ngaha iwacu mu gihugu kumenya kuvuga, gusoma no kuganira mu Kidagi. Iki kiganiro mugitegurirwa na Centre Multiculturel Allemand yo mu kigo ca kaminuza c'u Burundi, mukagishirizwa na jewe Paul Ndayihereje. Ndasubiye kubaha ikaze. None ga kuri uno munsi tugiye kuganira iki? Kuri uno mugoroba dusa n'abasozera gato icigwa twatanguye, icigwa ca gatatu kijanye n'ibifungurwa n'ibinyobwa, ingene babivuga mu Kidagi n'ingene babisaba. Aho duheruka twahereje kuri un système de conjugaison y'verbe, numva ko nosubirako kuko twasa n'abariko barayica ku masonga kubera ivy'umwanya. Iyo verbe nayo si yindi, ni verbe yitwa essen. Iyo verbe yitwa essen, mugabo ndagaruka gato ku yindi yitwa schmecken. Nama verbe abiri mpisemo kugaruka ko, ama verbe twize twabonye dans le cadre de la leçon qui nous intéresse. Essen et schmecken turakigaruka ko de façon spécifique. Bien sûr ndaza kubabwira n'ayandi ma verbe ngaha atwumvise, ndabarangire n'ingene bayakonjuga. Iruhande yaho, imbere yuko dusozera koko iyo leçon, turaza kumva twige turabe ingene babandanya baharura mu Kidagi. Muribuka twarize turabona ingene bandika, ingene basoma, ingene bavuga ibiharuro mu Kidagi kuva ku busa gushika kuri 20. Imvusi yindi nuko atashobora kuvyigira rimwe mu mwanya umwe. Twarumvikanye igihe twabitangura ko tuzovyiga mu bice bitatu. Ico gice twaragihejeje aho twize kandi ubu tuzi ingene bavuga kuva ku busa gushika kuri 20. Uyu munsi rero turatera intambwe ikurikira, aho tuza kuraba, aho tuza kumva, aho tuza kuvuga, aho tuza gusoma ingene bavuga igiharuro kuva kuri 21 gushika kwijana. Turaza kumva, turabe, twige, dufate ingene baharura bavuga 21 gushika kwijana. Hazoba hasigaye intambwe ya gatatu ariyo ya nyuma, mugabo reka tube turabangira. Ikindi ca kabiri nifuza ko twuganira ko, eka ni mu ntumbero yo gusozera koko ico cigwa, iyo leçon, ni ikintu kijanye na Redewendungen. Redewendungen. Ego cane, Redewendungen turamaze kucumva, twaramaze kukibona igihe twiga, igihe twaca hirya no hino le thème de la leçon ya kabiri. Mugabo ntitugaruka kuri leçon ya kabiri, turaba ico kintu bita Redewendungen kuri iyi thème qui nous intéresse muri iyi leçon ya gatatu. Iyo tema nayo niyindi, ni ibiryo, ivyo kurya n'ibinyobwa, essen. Tuzoba duhejeje gutyo rero iyo leçon ya gatatu. Duteye intambwe ikurikira, turabe, tugerageze kurabira hamwe ikiri muri leçon ya kane. Muri leçon ya kane turaza kwiga ahanini ikintu kijanye na
definita article. Turaza kwiga mu ntango ikintu bita definita article. Definita article mbere tubwire ko turaba ikindi bita locale adverbienne. Locale adverbienne. Turaza kukiraba duhejeje definita article turatandukira locale adverbienne. Icya gatatu cya kane mbere nifuza ko twobona kuri uno mugoroba niyo twaronka umwanya kijanye na adjective. Adjective muribuka n'umurwi w'amajambo. Turaza kubwira ko turaba ikintu ciswe negation mit nicht. Negation mit nicht ni structure grammaticale dusanzwe twaramaze no kubona mugabo uno munsi muri iki gice tuza kuyibona sous un autre angle. Ikindi kintu nifuza ko twoshika ko hamwe n'iyo twaronka umwanya n'ikintu kijanywe na Einrichtungsgegenstände. Einrichtungsgegenstände tuza kwiga ingene bavyita. Turaza kubona niyo twahashika ivyo ari vyo ibindi ko ndavuga. Einrichtungsgegenstände ni biki babivuga gute? Ngaka gaprogaramu rero nanifuje gusangira namwe kuri uno mugoroba, reka rero dutanguriye ku kibazo ca mbere. Conjugation, verbe conjugation. Aha nkuko twabigize mu ntango muri leso ya mbere tukabisura mu ntango ya kabiri no muri iyi leso ya gatatu turaza kwihweza ingene certains verbes spécifiquement choisis kubera le thème de la leçon. Turaba ingene ayo maverbe aba conjugué. Nahisemwo amaverbe abiri ngaha naho hariho plusieurs verbes zikoreshwa kandi mushobora no gukoresha muri iki gisata. Rabire namwe kaufen. None turiko turavuga ibintu vy'ibinyobwa n'ibifungurwa babigira gute? Barabigurisha abandi bakabigura. Ni kaufen. Kaufen. Urumva kaufen ni ukugura, verkaufen ni ukugurisha. Verkaufen. Hariho n'iyindi verbe ngaha ikunda kuza kandi ikoreshwa kenshi yitwa brauchen. Brauchen ni verbe entre autres verkaufen, vendre, kaufen, acheter, et brauchen, avoir besoin de. Ugiye gusoma uvuga uti nkeneye ibiraya, nkeneye itomati, nkeneye ibitoki. Ich brauche Tomaten, ich brauche Zwiebel, n'ibindi n'ibindi. Izi verbe ko ari zitatu. Verkaufen, kaufen, brauchen, sinza kuzigaruka ko en détail dans leur système de conjugaison, kuko zifise un système de conjugaison extrêmement simple et simplifié, kuko ce sont des verbes muri yibuka bashira muri wa mugwi wa regelmäßige Verben. Regelmäßige Verben. Ce sont des verbes à système de conjugaison uvuga presque régulièrement. Twibukanye no kuvuga iki régulièrement. Muribuka ko sur le plan de la forme, les verbes digizwe ahanini n'ibice bibiri. Endung, la terminaison, na le radical, la racine. Izi verbe ndiko ndavuga nibutsa ziba conjuguées selon un schéma, un format régulièrement suivi, kuva kuri la première personne
du singulier gushika à la troisième du pluriel. Vous faites un simple exercice, vous coupez cette partie de la forme du verbe, la racine, et vous la copiez. Kuva kuri la première personne du singulier gushika à la fin. Nizibita rero regelmäßige Verben. Muravyibuka, le verbe heißen, kommen, ni zimwe muri izo regelmäßige Verben. Ca mushiramwo rero, nimba mufise aho muzandika, shiramwo izi zindi verkaufen, kaufen und brauchen. Muri iki gice tuzoba dusigaye en fait twikonsantra kuri zibiri na toyi zikoreshwa kandi twigeze kumva muri iyi loso. Ni essen na schmecken. Essen na schmecken. Ego nivyo. Il s'agit ici de deux verbes. Un système tout à fait particulier tugiye muri architecture de construction de la conjugaison. Le verbe essen nimba mugifise aho mwavyanditse genda aho mwashize des verbes comme sprechen. Les verbes comme sprechen. Le verbe comme sprechen muravyibuka iragira ahantu la racine radicale de ce verbe à la deuxième personne et à la troisième personne du singulier irahinduka ikintu. Pour le cas de sprechen, et qui se trouve dans la forme de l'infinitif, iba i. Du sprichst. Du sprichst. Rondera ntayo mubona mu kibanza ca hagiye i. Et ceci est vrai aussi pour la troisième personne du singulier. Sie spricht. Essen nico kimwe. Ingene bigenda. Ich esse, du isst, sie, es isst. Ni gutya muca muvyibuka. Ich esse et étant de nature à nous rappeler que nous sommes ici dans la forme de conjugaison de ich. La terminaison de la forme du verbe conjugué et nous renvoie à la première personne du singulier. Du, c'est le verbe essen. Là, vous avez que le verbe essen est un verbe irrégulier. Ici, comme dans le cas de sprechen, et que nous voyons ici, va changer. La voyelle va émigrer, va changer de forme et devient i, donc du ist. Mais bien sûr, la terminaison reste la même parce que nous avons ici à conjuguer le verbe essen à la deuxième personne du singulier. Est donc renseigne sur la deuxième forme de conjugaison, la deuxième personne de la personne. Sie, es, ist. Et puis, T. N'oubliez pas, T, comme en haut, T et E renseignent sur la personne de conjugaison. Et ici, c'est la troisième du singulier. Qu'est-ce qui se fait dans le système, dans l'architecture même de conjugaison? Ich esse, du isst, yagiye, sie, es isst, yagiye, haje, i. Mugabo, si vous continuez le système de conjugaison, wir essen, c'est la forme novuga à la normale. Wir essen, ia est, sie essen. Ngiki icyo nagomvye kugaruka ko ndabereka ingene le verbe essen est un verbe à liste, à mettre sur la liste des verbes régulièrement conjugués.
comme sprechen. Il y a la modification au niveau de la forme, à la deuxième et à la troisième personne du singulier. C'est ça la caractéristique de ce genre de verbe irrégulièrement conjugué. Ce qui n'est pas le cas avec les autres régulièrement, kommen, kaufen, etc. Le deuxième verbe sur lequel je voudrais en fait m'arrêter un instant, c'est schmecken. Schmecken, dans sa forme, c'est véritablement, oui, c'est un mot, c'est un verbe. Et nous avons ici en, qui est la caractéristique de toute forme de verbe à l'infinitif. Et puis nous avons ici la racine. La racine, schmeck. Icyo ngaha nagomba kuvuga, arico nukuri nagomba n'insiste ko, c'est que le verbe schmecken n'a pas de système tumenyereye de conjugaison. Avec les personnes comme ich, du, sie, es. Wir, ihr, sie, oya, habe, namba. Le verbe schmecken se conjugue ni plus ni moins que à une seule personne. C'est la troisième personne. Le verbe schmecken se conjugue ni plus ni moins à la troisième personne. Attention, à la troisième personne du singulier, quand le sujet dont question est au singulier. Mais il prend aussi la forme de la troisième personne du pluriel quand tout naturellement le sujet dont question dans le contexte est au pluriel. Akarorero. Donc, le verbe schmecken ne connaît pas le système classique. Ich schmecke ntikibaho. Mbega, pour commencer, schmecken gisigura iki? Ni igihe unyoye agafanta, ufunguye akantu, uwo muri kumwe akakubaza ati mbega ako kantu uri kuranywa kararyoshe, wagakunze, kagukundi. C'est ça schmecken, kuryoha. Utwo dute turya turaryoshe. Uyu muto unywa uraryoshe. C'est ça le verbe schmecken. Urumva, vous aurez vite compris. Ntushobora rero kuvuga ngo oya, ntushobora kugishyira ko ikidu n'ibindi. Uvuga ikintu cyo gufungura cyangwa ikintu cyo kunywa. Icyo kintu ari singulier rero ukoresha la forme du singulier, ari byinshi uvuga au pluriel. Akarorero, mbajije amazi. Ikibazo, ego, das Bier, reka tuvuge inyobwa, inzoga. Das Bier schmeckt. Das Bier schmeckt. Le mot Bier turakizi ni inyobwa. Schmeckt, c'est la forme conjuguée du verbe schmecken, turiko turiga, à la troisième personne, du singulier. Ikimenyamenya, la terminaison ici T. La forme de terminaison renseigne toujours sur le sujet. Est-ce que c'est singulier ou c'est au pluriel? Reka tuvuge ibintu byinshi. Mwafunguye iki? Mwafunguye des pommes. Pomme, muribuka, ni Äpfel. Äpfel, c'est ça, c'est le pluriel. C'est la forme du pluriel de Apfel, une pomme. Ugomba rero kuvuga wa uporta une appréciation sur ikintu wafunguye, en l'occurrence des pommes, pas une pomme. Des pommes, nico gituma Äpfel. Uvuga uti Äpfel schmecken. Äpfel schmecken, canke Kartoffeln. Kartoffeln ni iki? Ni ibiraya, intofanyi.
Kartoffel. Kartoffel, ça c'est la forme du pluriel. Il y a ici, Kartoffeln schmecken gut. Schmecken gut. Mwabonye schmecken dans rien qu'à partir de sa forme, murabona yuko ifise la forme de la troisième personne du pluriel. Nibi rero nahisemwo kugarukako imbere yuko dutandukira ku byo guharura navyo. Iki gice kirimo amaverbe atandukanye, mugabo j'ai plutôt mis un accent particulier sur deux verbes. Le verbe essen, qui est un verbe à mettre sur la même liste de sprechen à Carolero, où en réalité la voyelle E qu'on reconnaît dans la forme de l'infinitif du verbe ihinduka ikaba I à la deuxième et à la troisième personne du singulier seulement ahandi iragaruka. Une autre distinction, peut-être ici vous l'aurez remarqué, essen et la voyelle E ihinduka iri au début du mot, au début du verbe, alors que sprechen ego la voyelle E elle est présente mugabo iri hagati na hagati muri iryo jambo. Na le verbe schmecken novuga nemeza ko il s'agit ici d'un verbe à système de conjugaison très particulier. Le verbe schmecken isigura kuryoha, kuryoherwa, gusosa, ego, il va conjuguer rien qu'à la troisième personne. Rien qu'à la troisième personne du singulier et du pluriel. Singulier, igihe ico kintu uvuga ko kiryoshe, cakuryoheye, ari singulier. Igihe hari ibintu vyakuryoheye vyo gufungura, schmecken. Schmecken, c'est un verbe spécifiquement utilisé dans un contexte du thème turiko turatreta. Ibifungurwa n'ibinyobwa. La forme ngiyi, rien qu'à la troisième personne du singulier gusa. Reka rero duhejeje kwibukanya ikijanye n'iki ca mbere, nari navuze ko tuja kuraba verbe conjugation, aho hanini twabonye de verbe vraiment spécifique, ni ikintu kijanye na essen gufungura, essen gufungura, na schmecken kuryoha. Reka dusubire ku biharuro. Nico nari nateguye ko tuja kurabira hamwe. Tukaraba ingene baharura kuva kuri 21 gushika kwijana. Kubera iki? Kubera kuva kuri ubusa gushika kuri 20 twamaze kubibona. Nibaza ko atari ngombwa kubigarukako. Ubu rero reka turabe ingene abadagi bandika kandi bavuga ibiharuro. Guhera kuri 21 gushika kwijana. 20 ibuke. 20 ni 20. 20. Bakacandika gutya. 20 ni 20. 20. 30 ni 30. Candikwa gutya. 20 ni 20, 30, 30 ni 30. 40 ni 40. 40. Jewe ndizera ko hari utuntu ko vurokonese ndiko ndabivuga. 40 hari 4. 30 hari 3. 50 vuzorero ko ni 5. Donc tugeze kuri 50. 50 hanyuma hakurikira 60. 60 60. 70
90. Hanyuma 100. 100. Canke 100. 100. Nuko. Reka turabe dusubiremo ingene bandika, ingene basoma n'ingene bavuga ibiharuro. Kuva kuri 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 100, canke 100 n'ijana. Ibindi bikurikira ni ibintu vyoroshe, simple comme doro. Muca mwirefera kuri bimwe twiga kuva kuri 1 gushika kuri 9. Ehe namwe 21 ugira uti 1 und 20. 1 und 20. Ngira ngo mwabibonye, abandi mwavyumvise. Sinavuze 1 kandi sinanditse 1, navuze 1. Donc, plutôt que de 1 nk'uko twavyize, 0, 1, 2. 21 ni 21. Kandi ngira mwumvise mpera kuri gusoma, mpera kuri les unités, nkakurikiza les dizaines. 21 mwabonye nsoma nandika gutya. 21 ni 2 21. Mugabo mu kubivuga, mu kubisoma mu kidagi, mpera inyuma unité nkasubiza kuri les dizaines. 1 ugacushira ku und. 21. Mugabo ngaha kuri 1 niho en réalité où il faut faire attention. Ntibavuga 1. Mwe ibindi byose bikurikira 22, 23, 24 n'ibindi 29. 29. 30. Ndasaba murabe neza babishobora ingene canditswe. Contrairement à 20, 40, 50 gushika kuri 90, mwabonye ni S7. 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 Ça, c'est vraiment ce qu'il y a lieu de retenir pour 30. 30. Kuva kuri 31 gushika 39 ni kwa kundi. Ni kwa kundi. Ni 31, 32, 34, etc., etc. Gushika kuri 90, 90, 91, 92, 93, 99, hanyuma 100. Ngivyo rero ivyo nari nifuje ko turabira hamwe ingene abadagi baharura, ingene abadagi bavuga, cyane cyane ingene bandika ibiharuro kuva kuri 21 gushika no kuri 100. Mugabo twatanguye kwibukanya ku kintu kijanywe na deux verbes spécifiquement twize, à savoir essen na schmecken. Reka akaryoshe nigahora mwitama, umwanya usa n'uriko uratugura gato. Reka tugeze ngaha, umugabo ndabemerera ko tubandanyiriza ngaha nyine ku ndwiza. Mwakoze aho ubutaha.